Vyagenze gute rero uzi umugambi wafise uvuga umuti wakoresheje wari uwa Bon nta muti nakoresheje nama ndabivuga. Paka nasikia masiku nasema ngo banarogana. Banarogana? Basengo harimo ibintu vy'ubungo bya kurogana sana nasikia banabisema sana. Usa ibintu vy'imiti cyane. Usanga nanje baragerageje bikanga kubera amasengesho menshi. Ntaho wamenya. Watwe nigenda nabisinya je wanted. Hoya vre. Mina mbaga. Mini kuna protection irengene hatari. Kumbera cyane cyane ikintu size na cyane cyane kubakobwa. Cyane cyane bagusanze muri kurakora. Na cyane cyane. Ubwira ko twibutsa rero ico bokorana nine cyane cyane n'ibyo bakwigishije no munsi. Muhaguruke mukore. Arrêtons de dire que abagabo baducinyiza, abagabo bla bla bla. Abagabo nitubacinyiza Hosy. Kenshi niko usanga bavuga les droits de la femme, hari ibintu nimeneke kuvuga muhaguruke mukore. Sivyo? Nimwakora nukuri ko Imana muzokubaho kandi muzogira ijambo. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry, this is National TV, the one of the best for this industry abidi. Ngo tumaze bikora reka tubaze dukengurikira Imana amaduso dukeneye bakunzi ba National TV. Yes, uno munsi turi kumwe na Hosy irakoze araza kutubwira byinshi novuga muvyerekeye akazi kiwe no muvyo twamusanze mwe bite Hosy. Ni bon komebe. Biraza neza. Ego. Ndagwamagaye mukuru wanje nabangize nani. Oya ntari bina bashaka guhamagara mutoyi wanje cyangwa mukuru wanje byose. Yani birashoboka. Byose birashoboka. Ma grande sœur en fait. Nawe uri mon grand frère. Uko. Ibite kandi rero Hosy. Shaje nzere ndashima Imana frère. Uko bien? Mimi niko sawa. Kapetite sera kako sawa. Kako bien vraiment, nashukuru Mungu. Alhamdulillah tubikengurikira Imana cyane cyane ko turabona mama wiwe twamusanze mu kazi ariko arakarondera novuga bya bindi nyene bikajyora sibina Hosy. Ego. Siren gute kwanza. Sawa nimeze neza nibaza ko abantu ko barabibona ko imeze neza ndacashima Imana. Imana ibirimo. Imana ibirimo mbe ku munsi wa Hosy leo isiku yako ikwaje kazi kawe kagore tengo gukora no munsi unako kagenda nko neza ko wari bigomaga Hosy. Ego depuis le matin nibaza ko biko deja na wandonse yaba ngana kuronse bigoranye. Ntaco muga wandonse bisuka ko kazi kose nari nateguye umunsi kaza gukorwa neza. Hosy asigaye agoye kuronka kubera iki Hosy? Akazi kenshi maisha ni magumu. Siren ndio nakutuma mapotea. Maisha ni magumu papa. Hey. Maisha ni magumu na maanisha. Kuja ku mutwe w'ikintu si ibintu bisanzwe uziko ujera ibintu byose bipfuye ni wowe abantu bose baraba kandi si nkora misanje nyene mugabo ucumenga nje navyishe byose. Urumva bandi oblige kugwana kugira ngo ntihagire ikintu gifa ni bari aha canka aha ngerageze kusova la situation hano usanga nabaye busy cyane ndi muri ibi uyu munsi ndi muri ibi ndi muri urumva kugira ngo ya image abantu babona kuri service nta bija canke ngavigira ikibazo ema busanga sha umwanya no kuri nanje ndawubura wiwanje lakini Hosy uvuga ngo umwanya wawe urawubura ariko office novuga brother hariya ka boss ka for real arabikora neza nabikubwiye si nkora je nyene muri Siren mugabo still abantu bumvise service bumva Hosy nivyo mparambwiye n'abantu si je nyene nkora muri Siren vibes hari abandi bantu bayikoramwo mugabo still hari kakantu hagize ikintu kimera nabi babona Hosy wahaye hari gihe mbona n'amapost kuri Facebook sijana kozi inkuru bisaba abantu bakora inkuru mugagize ikintu kiba bavuga ngo ngozi bari ibintu washizeko sijana bishizeko mugabo still gumabona ko ari jewe impamvu mbade oblige kugira kugusuiva ahantu hose kugira ntagire ikintu keza kugira ingorane still birango biragoye kabisa. Yes twumve tuvuze Siren vibes turabona ni channel novuga iriko irabikora neza cyane ngaha kandi ni iterambere novuga ryaje ningoga cyane Hosy rili wayembyombe arakara. Nashukuru Mungu. Vyagenze gute rero uzi umugambi wafise novuga umuti wakoresheje wari uwa Bon nta muti nakoresheje nama ndabivuga iyo uri mu kintu ugikunda kandi uri devuwe uri determination ikwiye nibaza ko byose biva mu gukora cyane gusenga guca bugufi kumvikana n'abantu uko ibintu ni Imana ikaba kandi ibintu n'abantu umva mu gihe ufise abantu biroroha kuba iyo bari kiraterime nuko ufise abantu bayiraba amfite bage abantu bayiraba yabandi abaniye nabi ntibakine bayiraba canke abatu babaniye nabi rero tugerageza gukora ibintu vyiza ariko still babantu dusatisfiza n'abanyene tubabanire neza urumva nibaza ko akenera no gusenga ukabisha amaboko y'Imana bati Imana ndaguhaye projet yanje yijemwo uyikore hama cyo bigenda neza. Yes twabihaye Imana ariko ubundi ruhande Imana ntiyakuye amafaranga mwijuru yahabuza ati genda ukore channel. Imana niyo itanga amahera yeka. Tanga gute? Byo nakubwiye ati yica mu bantu cyangwa gaca mu bintu nta womenya mugasi n'Imana iwa yabikoze kandi namandavuga nta mafaranga je natanguje menshi amafaranga
agenda arazi kugenda urakora hari abantu batanguza ama business bafite amafaranga menshi ni babahiriwe kandi kuri ni byiza kandi biranutse ko biragabanya stress zo mu ntango ariko still naho utabufite amafaranga menshi igikuru ni ide nziza igikuru n'umutwe mu gihe ubifise ivyonye birakwiye kugira ngo ushobore gutangura gukora ko nibaza ko ibintu bigenda biraza buhoro buhoro ufi hameze ukuntu uri kurakora ariko uko biravyotse ibintu bimeze neza cyane. Bon, un peu, c'est pas trop. Mugabo ndashima Imana aho ngeze siho nari inandi mwaka uheze. Urumva ko ça évolue quand même ça ntibisuringa bitera bije imbere. Ariko vyose urabishimira Imana. Cyane gose. Sinidoga. Yes, ariko urumva yuko hari abantu banezerwa kumva Ozi ahageze uno munsi ari fresh. Ego hena bibabaza. Abibabaza. Ego. Nk'abandi nka Ozi. Bon, sinobavuga. Okay, bon, dufate abo bantu babaze ngo ntibakine kubavuga, ariko iyo bisitse ugahura n'abantu bibabaza kenshi uvyitwara mu gute Ozi? Je m'en fous. Tu t'en fous comment? Ndakunda bana nkakora hama yuko baje nta kundi ngene ukihangana. Kubera ko jewe ndazi ko ta muntu akundwa n'abantu bose, nta no muntu yankwa n'abantu bose. Mugenzi ko vise public y'abantu bankunda, n'abantu bakunda ivyo nkora. Basi abo ndabasatisfaiza, abandi babanka ivyo nkora, barafite abandi bakunda bagenda bakunde bajye, sivyo? Ubuzima ukabandanya la vie continue bigomba bigenda neza cyane. Ego yes, nkuko Ozi abivuze kujya abavuga ati umuntu ntakundwa n'abantu bose wowe ujana n'abashaka badashaka nabo naje jamani je peux pas forcer umuntu kunkunda urumva mugihe je nzi ko ibintu nkora nta muntu bande ko ndablessa nta muntu bande ko ndarengera karimbi ngira abantu barabizi ko nta muntu ndengera karimbi rero mugihe nta kurengera karimbi mugabo kanya nkano kufise ugwanko muri wewe c'est tout ufise ugwanko muri ushaka gukora mu ndagusenya bana akagukora mu gwanko ngira ushobore kubaho neza ngo je mbayeho neza amahoro ni ari important kuri jewe yes kumbere hari abantu benshi bakubona no munsi ariko basa nuko bariko barasha mu byo waciyemwe wewe ni giki wabwira kugira ngo ntebe zibacika intege gauzi ikintu no babwira afite ndi muri conference y'abakobwa abakobwa les femmes même si hariho abakobwa il faut que ba différence les filles et les femmes différence nuko umufemme ni umuntu base amaze ko mature amaze ko umuntu akuze hariho les filles de 12 de 10 kuva kivuga guca kuri 18 ans abakiri mu mineur afite droit kwitwa umukobwa urumva rero uzi n'umufemme cyangwa n'umu je ndi umufemme entre temps je suis umuntu akuze voilà rero ikintu no bahanura nuko d'abord il faut kuraba wowe wifuza iki ushoboye iki est-ce que ugikora kubera juste satisfaire société cyangwa kugira ngo wowe nyene ubwawe witeze imbere kazabona ko kwiteza imbere kwawe uzoshaka gusatisfaiza mwo na ya société gateza imbere igihugu cawe ibintu uzokumva hari abantu baduhano cyangwa bateza imbere uzobumviriza bagiye bagusubiza inyuma umvagira gucyanya mubandanye nivyo ko nibaza ko nivyo byinshi bica intege bigeme cyangwa abakobwa cyangwa abamama ama jugement menshi nagasutwa kavuga mu bantu kubera iki urumva avuga mu bantu gute ntaza ntare gukora umukobwa ntazo bishobora ariko mba nifuza ko basi no ba example y'abandi bakobwa ko je shobora kuba narabishoboye kandi en tout cas sinshaje vraiment namwe ndakuze gahoro mba narabishoboye 29 simike ndakuza 30 ni bon ndacari muto rero nico no vuga gucika intege ni defu nivyo mpora mvuga birashaka gufuna mu munsi mugeje bigakunda twese dutangura bimeze uvuga ati mashe bino bintu kweri risiro ko bizocamwe kumenga hari ukuntu ngene bidashaka kubitabandanya mugabo iyo kenshi bavuga ati iyo umuntu abandanyije ntacika intege hari imbere arahasanga inyisho hari imbere birakunda ariko dusuye inyuma gato Ozi umuntu ataronse umuntu amutera intege biragorana ataronse bajya abantu bari pembeni yiwe bamubwira ati ibi bintu bibandanye ni sawa usanga bimugora rero bigenda gute rero kugira ngo umuntu yeyegereza abo bantu bigenda gute bamenya gute abantu uvuga bamutera izo ntege bon cyambere nibaza je naronse abantu bantera intege ngo cyane nkitangura no byahereye ku bagenzi abantu bo hafi mugabo iyo uri kurakora ibintu vyiza byangene biratuma abantu bakumenya batuma n'abantu bavuga ati iki kintu urashobora kugishobora cyangwa iki kintu ntugishoboye hari igihe umuntu aguha critique ibintu vyawe kandi n'ukuri ari ivyo
rero hari igihe umuntu avuga ati non je vais pas accepter ko bankritika et tout mais il y a des critiques ziba ziri positive cyangwa ziba zivuga byo wowe nk'umuntu afite ubwenge uraca hamwe ukivuga ati kino kintu bavuze est-ce que ni cyangwa sico mbega nimba no musi nakoze ikiganiro nabi ejo nzobishobora cyangwa nejo ntibizokunda uvuga ati nimba ejo nzobishobora reka mbandanye nimba bitazokunda ejo ibintu si ivy'iwanje reka ndondere ikindi kintu nkora urumva mugomba kuba wafashwe na critique rero nibaza ko abantu baraza buhoro c'est juste ko wewe banze ukore nka wewe ube namavuga ati abarundi bashaka kubanza kubemeza kugira bakwemere abarundi bashabarindira kubanza gukora bikore wewe wenyene tukubona ushoboye iki urumva voilà bashaka baraguca intege bashaka baraguteza imbere nivyo mugabo baguca intege mugubona ariko inzoga uzoshobora we bandanya France bizogenda imbere bizogenda neza dusubira gatoye muri Siren vibes imbe imigambi ya Siren vibes gute imigambi ni nta izindi projet mufise kumbere zo kwagura novuga ceno cyo kugira televiziyo nina cha bon imigambi irahari imana irahari no sio njo siwezi kusema wanaogopa nasikia masimu nasema ngo banarogana banarogana wasema harimo ibintu by'ubungo bya kurogana sana nasikia banabisema sana ibintu vy'imiti cyane usanga nanje baragerageje bikanga kwera amasengesho menshi naho wamenye poleza siwezi jua lakini unabisiaga na wewe nabisiaga tu mu madomene presque yose mugabo no muri quartier bararugana urumva rero jewe nk'ivyo sinobikora kuko ncanga ndangubinshi intege otwo nigenda nabisinya jewe entre oya vrai mina mbaga mini kuna protection irenge ni hatari imana tu imana tu uzi atombe kidogo Metra niombe. Mani bahezaga abantu bose baravye iki kiganiro mugende mu prosper muzo muko murakora muteza imbere igihugu cyanyu nange mwiteza imbere n'imiryango yanyu. Amen. Kubera tugushimire cyane Hosy. Ndagushimiye Benish ndashimiye abakunzi bose ba Vyose TV. Nibaza ko hari ikintu mukwiye kuganira ndakora nkore emission muga hagira ikintu isize muri societe cyangwa isize abantu. Nizere ko hari ikintu usize. Yes kumbera cyane ikintu usize na cyane ku bakobwa. Cyane bagusanze muri kurakura na cyane ubwira ko twibutsa rero ico bokorana nine cyane n'ibyo bakwigishije no munsi muhaguruke mukore arrêtons de dire que abagabo baducinyiza abagabo bla 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 abagabo nitubacinyiza Hosy kenshi niko usanga bavuga les droits de la femme hari ibintu nimeneke kuvuga muhaguruke mukore sivyo nimwakora nukuri Imana muzokubaho kandi muzogira ijambo yego merci sana Urakoze cyane. Kandi waruberewe Hosy. Urakonda shaka kugenda? Shaka kugenda naki. Conference ni yari bwahe? Ubandanya nta ngorane. Tuzosubira rero naho gutaza kumenya Hosy irakoze muri Siren Vibes. Nibagiwe subscribe. Bye bye.